Kuri uyu wa gatanu Rusama umwaka wa 2025 Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagendeye abavyeyi bane baherutse kuronka ibibondo habanje kwifashishwa ubuhinga bwo hanze y'igitereko buzwi nka fecondation in vitro ku bitaro Roi Khaled byo mu gisagara ca Bujumbura. Abo bavyeyi biyongereye ku yindi miryango ibiri yaronse ibibondo biciye muri ubwo buhinga, harimwo mbere umwe waronse amahasa, yompi ikaba yakurikiranywe na Fondation Bonne Action umugira neza irongoye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ugitangura twarose abana batatu umuryango ibiri, umuryango umwe wavyaye amahasa ubundi nawe wavyaye umuntu umwe, ubu bagomba bakwitse umwaka. Bonaho turose abana bane, mwabonye batatu ariko hari undi yavukiye i Nairobi. Byo byose tubishimira Imana. Turavye rero uko bikoragenda, je ndashimira Imana kubera hari nk'abari bamaze imyaka 17 12 batararonka ikibondo, ariko no munsi bakaba bafise ikibondo. Ivyo rero ni cizere ku bantu bose bafise ico kibazo c'ubugumba yuko atakinanira Imana kandi bishoboka. Hariho iyindi miryango ine turindiriye abana muri no mwaka. Umuryango umwe nonga hakurya mu gihugu giharanira demokrasi ca Kongo, n'undi muryango umutanzania, hama rero n'abarundi babiri. Angeline Ndayishimiye yavuze ko ari ibikorwa vy'iteka kuko bisubiza umwizera imiryango mu gihe iyisanzwe ifise izo ngorane zo kutibaruka itabonwa neza mu kibano, na cane cane abakenyezi baca baturubikwa ngo baje guhonya umuryango. Jewe nk'umuvyeyi Imana yahezagije ibibondo, birankora ku mutima cyane iyo mbonye urugo rwubatse rutagira ikibondo. Wabaye umutima wo kwiyumvira abandi. Ikindi naco ivyigwa twagira amaseminaire, twarabona abakenyezi bangamirwa cyane, ndetse hari nabo twabonye mu kibano n'amaso yacu canke mu muryango, ugasanga umukenyezi atarose amahirwe yo kwibaruka, ubugumba baboremeka umukenyezi, agakubitwa agahamwa n'umuryango yagiyemwo kwaje guhonya umuryango, ariko ubugumba buba busangiwe. Kubera sinoka kukivuga, hariho seminaire batweretse turi kumwe na Fondation Merck, umugore gushika bamuca amaboko yose kubera atibarutse. Rero je byankoze ku mutima cyane. Hanyuma kandi ndashimira na Dr Gilbert kuko yarantentege cyane muri uwo mugambi, aranyizeza ko bishoboka, nanjye ndavyizera, duca turaja ku kivi turawutanguza. Hanyuma kubona harose amahirwe imiryango ibiri byaduhaye inguvu n'icizere cyo kubandanya. Murabibona ko namwe ko ubonye n'imiryango ine yibarutse ubu, kandi ku yindi curo imiryango ine, kandi turiteze abandi bana. Ndayishimiye Teresfor umuvyeyi yaronse ikibondo biciye muri ubwo buryo, yakengurukiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku ciyumviro yazanye cyo gutwenza imiryango itari mike iba iri mu mwiheburo. Yagiriye ko asaba ko ubwo buhinga bwoshikira bose n'abamikoro make bafise izo ngorane zijanye n'irondoka. Ubwa mbere shimire Imana iyo yakoze ibishoboka byose igacisha muri Fondation umugira neza, ibicishije kuri umuvyeyi mama Burundi kugira ngo ashobore kwiyumvira abavyeyi bipfuza ikibondo, ariko ugasanga biragoranye. Twebwe turi n'akanyamuneza kenshi ku mutima, nitworonka n'ingene twobivuga kuva biba n'ubu turacari mu kanyamuneza ka Pasika, tubandanya dukengurukira Imana iyo yakoze ibyiza ikabicisha kuri uyu muvyeyi wacu. Rero nico gituma turi ngaha, kugira tugaragaza akanyamuneza. Nitworonka byinshi twovuga, ariko ni nk'igisabo dusaba umuvyeyi abandanye akora ivy'umukama nyene yamucishije ko kuri izo ngabirano, kugira ngo n'iyindi miryango ishobore kuronka ikibondo. Ngaha mu Burundi ni benshi,
turabazi, abandi turabumva bavyipfuza, ariko hariho n'abandi usanga badafise uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kwivuza canke bashobore kuja kuri uwo mugambi. Rero nk'igisabo ko Imana yamuhaye uwo mutima, nabo rero badafise uburyo bukwiye babandanye babibuka, haba igihugu kigashiraho umugambi nk'uyu ujejwe gufasha ingo nk'izi zatevye kuronka ikibondo, bakabishira mu mugambi wa leta, nk'uko hariyo n'indi migambi haba kuvuza abana ku buntu, abavyeyi bibaruka ku buntu, haba izindi ndwara zitandukanye imigambi ya leta ifasha. Kuri ico umutambukanyi mukuru w'igihugu yamwishuye ko bitoroshe ico bikoze ngo azoshiraho ikigega co gushigikira uwo mugambi mu gasanduku kazoja ku bitaro Polyclinique Umugiraneza kanditseko IVF. Ico ndamwemereye nuko tugiye gushiraho agakesi hajya kuri Polyclinique Umugiraneza kanditseko IVF. Umuntu wese yumva ko afise umutima w'impuhwe agenda ashiramo, hanyuma hageze ko bakira abandi gaca service kakugurura na directeur wa Polyclinique Umugiraneza na DAFE na coordinateur wa fondation, hama mahera gacaja nko kuri konte yitiriwe ico gikorwa kugira nawe nyene azo jane y'uwo mutima wiwe wose w'urukundo, arazi abo bari kumwe, arazi ibibazo bafise, kubera natwe murazi ko dukoresha abaganga b'abanyamahanga ndetse nabo ngaha, kandi murazi n'ibikoresho hajyanye birakenera entretien. Natwege nka Polyclinique Umugiraneza twobigira ku buntu kugira ngo n'abandi bazoronke ikibafasha. Ntikwabaye gukunda amahera nk'uko bamwe babivuga bati dutanga amahera menshi, ariko burya mu isanzwe ajya amahera si menshi kandi ubuzima ntibugira ikivutsi. Je nagenda baza bagiye kuronderera hanze amahera bakoresha y'amanyamahanga, hotel, kwiyunguruza, gufungura, kwivuza, n'amahera menshi cyane gusumba ayo batanga mu Burundi. Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko uwo mugambi wisunga imico n'akaranga k'igihugu, aho wakira abavyeyi bubatse biciye mu mategeko gusa. Twebwe twakira umuryango wubatse mu mategeko. Mubajije ati wakira uwari we wese, oya si uwari we wese, kubera hariho nk'umuntu yobavuga ati jewe shaka gusaza mfise ikibondo kandi ntubatse, reka ngende hariya barabe ko bongirira. Ibyo onye nashaka mvuge cyane n'abandi bavyumve, ntaze hagire uwiyaraza ngo aragiye ko mugambi atubatse mu mategeko. Si uwari we wese mu bisanzwe, ni umuryango wubatse bice mu mategeko utarose amahirwe yo kuronka ikibondo. Mumenya ko ubwo buhinga bwo kuvura abavyeyi bafise ingorane zo kurondoka buhari kuva mu mpera za Munyonyo umwaka wa 2023 aho nyene ku bitaro Polyclinique Umugiraneza.